ikintu cyane ikintu bita discipline budget rigueur kuba ifaranga rya leta ndabisura ifaranga rya leta cyo kugurana umuntu ucumengura mugabi muri budget je ntabwo nigeze mbona ngo ramburusema y'amafaranga y'amakoperative sangwe baramburushije iyo rubrique nayo ndawo narayirondeye batuti bazosubiza yangana gutya tuvuga tuva umushanje bikeka cyane kanye rukumva ngo hari ikintu ngo kiri muri rya kopero bijya byanagesa ngo ndetse ndagitinya kukivuga rigueur la rigueur donc ibi bintu bya discipline byo tuzongwa tubigaruka hari ikintu bita projet hors budget ibi n'ibindi ni satani muvende kateba bihagarike wewe ushobora kwa tutingo bije turayiteguye ngiyi ugategura ukavuga ngo arani ma projet yitwa kwa ya leta mwaba tuzuza muri yo ngo biba bigize bikunda n'umuntu aje akagiriwe iva ari wasaka bara tubara dutaho hantu aracambukiye mu Faransa kumva ngo amahera ya leta izokoresha gwaragiza ngo bwabwo haraye handi ngo azokora atari muri bije ngo muri Kenya ngo amahera stade ni igihugu mugabo mukubaka ntiyaciye muri bije ya ngwane nabigiye kuvuga ngo nawe nyene ivyo nibikunda reka tuba nivyo nibikunda n'ubusangira evaluation cyabona ati iriya ahike naho twuzana amafaranga ahantu iriya cyo ni cyo guhindura ikindi no gutunganya neza amatungo ya leta amazu ya leta amatere ya leta kumenya hari amaekipe yo midugije mu makampani yiri biragira gute kandi bibujijwe amaza kabonga guri hagahera kononekara ntasi ibyo biza gutwara amahera na longe leta kuko usanga kurubaka ibindi usubira mu vyari cyaza campus guru gasanga zarononekaye ugasanga yaropfuye naba ya matropicana kundi imbere sugi ukara ugasanga amabati ya leta ugi ukara ugasanga karabaye ayo minzo ndege ziri ba Espagne kumva ngo ntuzi ngo n'ipapuro biri abantunze ivyo rero ko biza gutwara amahera izi ayo usanga amahera leta yo amainvestment yashize mu mashirame kana kama active iki naco ni so référé au document national ko imigambi yandikwa n'iziraja muri bije wandika imigambi ntije muri bije hakaja yindi kagira gute ifo harmoni nimbali plan national de développement ujya mugambi w'imyaka 5 ushira mu ngiro vision ujya nawe ucubonekera muri inde lettre de cadrage bayita ngo liste des activités yiyongera de cadrage liste des activités phares par ministère pour l'exercice 2026-2027 liste des activités phares yiyongera de cadrage iyi liste je ndayisoma nkayibona mbi igitangaza nuko turasanga harimo ama activité ari muri no liste mugabo wagenda ukaraba muri budget uyabonemo haba mu mahera zova hanze cyangwa amahera azoakoresha muri investissement sur ressources nationales nta mbona ngo guteza mikawa imivyaro y'amakawa ma province yose ugasanga ni miliyari zine ntagire na hamwe yibona mugabo wayibonye muri leta do cadrage cyangwa ugasanga amamonta ntibisa ugasanga ayo banditse ngaha muri monta yari muri bidishaka n'ibindi turaje ibintu bikosorwe exécuter les extensions du réseau d'eau potable dans 18% du pays 6 milliards irenga mugabo kuyibone muri bije harimo ibintu harmony harimo projet mwasanga aranditswe ntari munini ayihi gira harmony amaje tuja kuri muze kubijanye na ibijanye na ma dépassement budgétaire nama yimbi ibintu byo kuba guha amahera nga ukoresha gutya ugacurenza yukoresha muri dépassement
ayo kuragira dépasse abareka twara uburyo ayandi ma projet yokoze kandi ibyo by'ama dépasse musanga birimo ibintu by'ubusuma ama improvisation caniki ugasanga ama projet mwarahembwe ngo yanirija bakadepassa hanyuma ikindi baje kuri budget programme. Iyi budget programme igirwa n'ibintu bitatu ndabisubiremo. Ubushikiranganje bwose bwategeza ko programme yabo tuzi kandi mugashiraho umuntu yitwa ko ari responsable di programme. Bukaza kudusigurira mu myaka 3-4 ico buzoturangura. Ku mwaka n'abato tubwira ico buzorangura. Kandi no muri parle nakagenda. Bakamuha n'uburyo kandi akagira pouvoir d'ordonnateur. Niyo kwa ministre des finances. Iyo vyama projet bengo ni dezo tatumenye byenze ibizoko. Ati mushikiranganje w'amasoko ntangago. Shaka utubwira no mwaka. Bizo turangura. Uravye priorité z'abanyagihugu. Tubarire ama projet na yaho uburyo n'ubu. Tuje ku kivuyo turenge bikobera cyane. Niba wanditse ati muri projet kanaka wanditse ati tuzubaka kugira niba muri eto do cadrage ati tuzubaka iki niki ati activité par exemple réhabiliter et étendre les infrastructures du laboratoire vétérinaire de Gitega